Bakunzi ba radio television Isanganiro ndabaramukije uyu ni wa mwanya w'ikiganiro kijanye n'agateka k'abakenyezi no munsi tuza kurabira hamwe ingene umukenyezi hashobora kwiteza imbere mu bisata bitandukanye akageraho anahabwa n'amabanga akomeye muri kino kiganiro turi kumwe n'abatumire babiri ari bo umukenyezi Liliane Shimirimana bimwe mu byo wajejwe akabarongo ishiramwe rihurikiyemwo abamenyesha makuru b'inkino mu Burundi akaba ari n'umunyabigega mu ishiramwe mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru b'inkino ku mugabane wa Afrika. Liliane ndabaramukije mahoro neza ndi kumwe kandi n'umukenyezi yitwa Celine Bankumuhari yagiye arakorera amashirahamwe mpuzamakungu atandukanye ubu akaba ari umuyobozi mukuru ajejwe imigenderanire mu ishiramwe mpuzamakungu Faith to Action Network rikorera kubijanye n'irondoka ry'amagara meza ubutungane bushingiye ku ihohoterwa ry'abakenyezi amahoro n'umutekano namwe ndabaramukije tutarenze duteba twinjire mu idonido rya kino kiganiro. Liliane Shimirimana bimwe mu byo ujejwe urongo ishiramwe rihurikiye nk'abamenyesha makuru b'inkino mu Burundi heruka no gutogwa ubu kaburi umunyabigega mu ishiramwe mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru b'inkino ku mugabane wa Afrika amabanga nkayo ntamenyerewe ku bakenyezi byagenze gute kugira ushike aho hose ko byagenze nk'umumenyesha makuru w'inkino wese ndumunywanyi w'ishirahamwe mba ndekuriwe kwitoza mu mabanga ya canke ariya nari ndarimazemwo iminsi itari mike hanyuma ndiyumvira nti reka nitoze niyo bangomwa nzobaje imbere matora murazi yabaye uratorwa canke ntutogwe cyo kimwe no kuiryo rindi ryo ku mugabane wa Afrika ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru b'inkino ku mugabane wa Afrika amatora aherutse kuba naho yonyene nk'umurundi kazi Burundi burimwe muri iryo shirahamwe naho nyene hari hageze ko bashaho inzego nshasha mandagira nti reka ngende nipime niyo bangomwa bazonshigikira rero nari ndabifitiye uburenganzira kubera ndimwo hanyuma ngira Imana rero ndaheza ndizegwa barantora. Mbega kenshi bakenye dusanga hariho dukorwa dutandukanye basabwa gutunganya mu wundi buzima baba basanzwe babamwe mbega mwebwe mu bigenza gute hamwe n'ayo mabanga yandi musanzwe mujejwe? Jewe ku giti canje novuga nti kuba mwayo mabanga ni nkuko n'uwundi wese ari mu kandi kazi gatandukanye yaba ukora mu bisata bitandukanye mu by'ubutunzi ba muganga bande kurya bitunganya muhira naje niko nitunganya hariho umwanya w'imuhira hariho umwanya wo muri ayo mabanga natorewe ico nongera ko ncamvuga nti ndanabikunda nta gahato sindabirimwo kubera agahato rero bica binyorohera kubera ndabikunda nkaca menya rero ngene nipanga imuhira no mu bijanye n'ayo mashirahamwe yose bampayemwo amabanga. Namwe Celine Bankumuhari wagiye urakorera amashirahamwe atandukanye mpuzamakungu ubu ukaba uri umuyobozi mukuru ajejwe imigenderanire mu ishiramwe mpuzamakungu Faith to Action Network rikorera ku bijanye n'irondoka ry'amagara meza ubutungane basha abakenyezi bafite ingorane amahoro n'umutekano namwe mutubwira ibikorwa bitandukanye mwagiye murakora kugira mushikaho mwizigirwa muri ayo mabanga. Nibaza yuko aho nshitse maze imyaka kame 19 nkora nuko ni ibintu rero byaje biraza ku mwanya ugenda kubera yuko ugenda uragira ubumenyi mu kazi ugenda uramenyera nawe ukagwanira ibibanza n'abandi mukora kubera yuko nubuzi uronka kubera barabaye ubushobozi hanyuma kandi ugwanira n'abandi atari ikintu baguha gutyo wagikoreye hanyuma rero ndatinda ndahashika. Muravuze yuko ari kumbure mu mazi imyaka myinshi mukora ariko hari abakenyezi benshi tuzi bakora imyaka myinshi ariko batashotse baronka ayo mabanga mwotubwira ubuhinga mwakoresheje ngene mwitanze mu kazi nivyo nyene dushaka ko mudusigurira. Je urumva umwanya munini nawo ukoze ndi hanze mu mashirahamwe yo hanze ingene rero biba bimeze nuko ubwa mbere hoho hajya lo systeme y'akazi si guteza imbere ni wowe d'abord banza kumenya ushaka gukora iyo maze rero kwimenya ukipanga mu kwipanga sukundi hari gihe ukora ugitangura nk'akazi ubugiye ngo nawe bakwereka ingene bakora ukimenyereza buhoro buhoro uko wiga uko werekana ko ushoboye
nuko ugenda urizigirwa mugabo haragera ahantu mu kazi aho la capacité technique uyifise bakabibona mugabo hagera yuko kugira ngo hageze gutora ushobora gutwara ibyo navyo bisaba kuja kurondera ubundi bumenyi hanze ukabuzana ukaja nko mu ishuri ugasubira mu ishuri nk'ivyo biri mu bintu byamfashije gusubira mu ishuri kugenda ama formation soit ajya y'umwanya muto canke maremare ajanye naho shaka gushika en fait ari kungene abantu bashobora kurindira ko systeme ariyo nyene muduza systeme ntikuduza na rimwe atari wowe wamaze kumenya aho ushaka kudugira ica kabiri ni kwa mufise gushaka kumenya ibiri muri domaine yawe kugira ngo wamumenye ibigezweho ica gatatu hariho kugira bimwe bita réseautage kugira abantu mukorana bakora cyo kimwe nka wewe nk'ivyo ukora bakorera n'ahandi bakakumenya navyo nyene birafasha mu kazi kuko nta numwe yiduza atariko nawe ufise unda kuzi wahandi gutyo mukaza muramenya akavuga ati nk'ukuri madame yene ko arabivuga ari muri iyo rezo y'abanyemesha makuru bo muri Afrika akagira nk'abandi bo muri Chad bamuzi canke muri Cameroon bamuzi muri Congo bamuzi hageze gushiraho mu kandida acamwibuka ati uyu turamuzi rero uragerageza gukira ivyo mu kazi kugira ngo hagire abandi bakora mu mashira hamwe amwe nka wewe bakubafise ico kintu bakora kimeze nk'ico wa mukagenda muramenya ndagutyo murafashanya mu kubwirana ico bita ama opportunity kavuga uti hari ikintu cabonetse hari kimeze gutyo mugabo utabafise ntavyumenya ico rero ni ikintu gikomeye mu kazi kugira ngo nawe ushobore kuduga hanyuma ikindi naco novuga nuko hariho ubuhinga bwinshi bwaje bwa none nka kijya kintu bavuga cyo kuri cimwe bita muri social media nka LinkedIn ni ikintu gikomeye cyane gifasha abantu kugira bamenyekane abantu benshi baracibagira ariko urashiraho ico uri wewe nyene ukivuga ukavuga ico wakoze ni nahantu udashobora no kubesha kubera abantu benshi baba bakuzi nabo mwakoranye babakuzi ntuwo ugenda ngubeshe ngo je ngo ndikina kiri atari ivyo woco fatwa mbega mabanga mujejwe byikugwa mukora biraborohera nk'umukenyezi abafise tundi dukogwa ategezwa gutunganya aho abaye mu bigenza gute kugira byose mu bikore kandi atana kimwe mwishi sinzi ko atana kimwe twica kubera nazo ko ari ubuzima bwa sacrifice ko kwitanga ukiri muto mu kazi kandi ukitangura n'ubuzima tuvuge bwo kubaka uri nk'umuntu w'umukenyezi biragora ukivyara ugifise nk'abana batoyi hari gihe no mu kazi utanaduga cyane kubera yuko uvuga uti ninagerageza kuja mu mabanga akomeye bizongora hamwe n'abana bakiri bato ukabanza ukabireka gato kugira ngo basa abana bawe baraduga gatoyi mu mashure ukaboneka kugira bafashe n'ikindi gihe rero hagera ugasanga donc il faut ko umuntu w'umukenyezi amenya ico no kwita mu gifaransa saison ari mu y'ubuzima igihe uri mu cy'ubuzima ugifise abana bakiri bato hari gihe wigerera wowe nyene ukagira ico kintu cyo kwigora gato kugira ngo buragerageza ambition ufise zikaba zirarindira gato kugira ngo ikindi gisata cy'ubuzima kibe kiraduka kuko iyo myaka abana baba bakirimo ntibazoyamamwo kandi nawe nyene utayikoreye neza umunsi umwe imbere uzovyishura kwera uzosanga tuvuga mwana utamuronkeye umwanya utagize ugasanga bizanye ingorane zindi zisumba ivyo wari kugira iyo baronkera kanya ivyo bikahava hariho n'ikindi gihe rero mu nyuma ubona yuko uti ubu ndashobora kuja kurondera ico nshaka cose hari ahantu maze gushikana umuryango hatantera ingorane numva yuko ari abana bamwe bakuze numva yuko hari no muri famille usanga na stabilité yaje ugasanga umuntu ashobora gukora rero cyane gusumba rero nibaza yuko ari kugenda umuntu araraba neza nikihe gihe ndimwo bega bigenda gute kandi cyane no kuba umuntu yiyumvira kubwiwe wenyene kubera iyo uyumvira urabiye ku bandi hari igihe tugira akantu kagakuku ko kwiyumvira cyo kimwe n'abandi bose abadamu bamwe bavuze ngo tugira wiki ugacuja muri ivyo abandi bavuze ivyo rero nukuvyevita gose kubera biratuma utagira intumbero yiwawe iyo ufise intumbero yiwawe kamaje shaka uzoshika hariya ni wowe ugira programme y'ubuzima bw'iwani yiwawe wenyene ntawo muyisangiye rero ivyo navyo birategurwa mu gihe birategurwa ukavuga uti mu myaka 5 shaka kuzoba bimeze gutya abana bazoba bameze ukunuku canke nzoba nteyaha ivyo rero ni ibintu bitegurwa kandi kenshi turaronkera umwanya wo gutegura kubera yuko hari ibintu byinshi bidusamaza kandi bitugora ubwo mugwana hama kandi iruhande yiwawe umuntu w'umudamu bwa mbere hoje namavuga nti uko ndavyibaza utapfise osi n'umushinga ntahe avyumva ngo agufashe ntushika kure
nko kugihe wowe ukene nko gusubira mu ishuri imwe byo kuja kwiga ku mugoroba kugira ngo ushobore kuronka urundi rupapuro rukomeye gusumba ugwa mbere nko baja ku mugoroba muri kaminuza udafise umushinga naye avyumva ngo uwo munsi wagiye mu ishuri nawe atahe gukoresha devoir abana urumva ko tavyizogira uwo mubakanye n'umuntu wa mbere akomeye kugira ngo umugore atere imbere kuko iyo atavyumva cyo kimwe nkawe ngo mufashanye uraronka ibikugora bituma udashobora kuhashika rero ico kintu ni ikintu gikomeye ko uwo muri kumwe aba yumva yuko ivyo bintu byose mu bukorera hamwe ku nyungu z'umuryango ku nyungu ziwe na wewe uteye imbere nawe aba abironkeramwo akabiryohererwamo kandi akabona ko bifitiye akamaro umuryango. Tugaruke kuri Mfasoni Liliane Shimirimana ego mwatubwiye ko kumbure mwatowe kwera muri mu mashira hamwe atandukanye ariko turakeneye namwe mutubwira kabirya mwakoresheje canke ingene mwashoboye kwitanga kugira by'ukuri mutogwe mu mashira hamwe atandukanye muhurikiyemwo kuko by'ukuri abantu batandukanye bari mu mashira hamwe mugabo usanga batizigiwe nkuko kwanya. Jewe mpereye mu ishira mu ryamenyesha makuru hino ngaha abo turi kumwe ari muhaja mu ishira ntamenye n'amategeko agize ishira hamwe ntamenye intumbero y'iryo shira hamwe ntiyumve hari ico yoterera iryo shira hamwe wewe akagenda azi yuko ari byo agiye kwakira dufate inyungu abenshi baja mu mashira hamwe nico biyumvira ariko kuja mu ishira hamwe gikuru no kujamwo ufise intererano ubugira uti jewe nk'umunyeshira hamwe mbega noterera iki uruhara rwanje nuruwe nico nogira nti nico je camfashije kugira ngo gushika aho ngeze n'ahandi akenshi abakenyezi nk'ubu nko mu nkino abakenyezi bagiyemo naho nyene birashoboka kuko igikuru niya ntumbero kandi ukaja mu kintu ubikunze atagahato ukamenya iyo uroye tindi ngaha nshaka gushika ngaha ego haba ngaha iwacu no kuwo mugabane wa Afrika naho nyene kuko nariyo je nyene hariyo nabandi mugabo uriyo ucumera nk'uhagarariye igihugu yuti mbege igihugu cyacu naco coshikirwa nkubo rero ntabyifuza kandi si cyambere Burundi baye mu nzego rubaye mu rugo rwego abimbere mugabo ntibaye bwashikire ico kibanza tukiraho nyene mbega hari ntambanyi ngorane mu kinyazagira yashatse gutera intambwe mu bikorwa vyiwe je ntazo ndagira nabambeshe muga ndazi ko hari abakenyezi bazigira nk'intambamye ya mbere usanga bifatiye ku mico n'imigenzo abakenyezi baba barahuriyemo bifatiye mu bihugu bitandukanye cyane ku migabane ya Afrika ugasanga bagira bati umukenyezi nuwo kuguma mu nzu nuwo kurera abana yego nivyo ivyo oye ni byiza ko babifashanya nuwo babubakanye indero y'umwana ni bose hama kandi ugasanga naho hantu tuba turi ugasanga rimwe na rimwe haraho umukenyezi abo bari kumwe mubera intambamye bakamubuza gushika kuri kicanka kiriye nko mu bijanye n'inkino hariho ahantu usanga bagira bati aba bagore ntibazi kutangaza neza urukino bw'umupira ukomeye reka turungikeyo abagabo iyo ni intambamye umugore nko muco gisata c'inkino aca yiyomora aho baramubereye intambamye aho kumushigikira ngo bamugihe hatire ko abakenyezi muri bakenye reka tubafashe tubashigikire aho abamubereye intambamye bamuciye intege iyo ni intambamye yo gukumirwa akabaho n'indi ntambamye yo kwikumira intambamye yo kwikumira akenshi baravuga ngo abakenyezi ngo barahunga uburongozi kuja imbere y'abandi duhere nko mu mashure baravuga yuko nko ku mashuri usanga ariko abahungu n'abakobwa aho usanga bagiye abanyeshuri baserukira abandi bamwe bitwita abaderege bose ugasanga n'abahungu umukobwa yinanase ugasanga bamugize icegera ca derege aho rero hariho akantu rero ko kwikumira umukenyezi akikumira ngo je ngo rigashira hamwe ngo ririmwe induru ngo rimwe ibinabiri yakubera iki utogenda wewe nimba ufise intererano ushobora gutanga ngo ufashe ahubwo izo nduru zihave kenshi muba mwitse bimwe nabo bahungu canke abagabo kwishure kuko bazi ko atakibazo c'umukobwa n'ikibazo c'umugore babaha ibibazo bimwe none kujya kuntu mwishure wavyishuka ukaronka amanota araho uronka amanota meza canke mabi mugabo ntiyaronka ngo ni ukuri umukobwa n'umuhungu aronka mabi rero ako kantu rero ko kutiyemera ko
ahagarara ko ako nako kari mu ntambamyi zibuza umugore cyane cyane nko kuja mu nzego zifata ingingo mu nzego ziri gusarukira abandi. Izo nizo ntambamyi nyamukuru jewe novuga. Hanyuma kukijanye naho kugira yavuze ati hariho ibihe umukenyezi acamwe, bijya bihe umukenyezi ategezwa kubicamwe. Mbe nk'umukenyezi none atagiye ngo yibaruke, none abo bagabo n'abahungu bova hehe hajya bari ku murimo kandi ukomeye. Iyo rero jewe sindayita intambamye, ni igihe aba arimwo. Hanyuma igikuru no kumenya ingena acaheza akabifatanya n'ico kintu aba yariyemeje. Ndakubwije ukuri, ufise umutima nishaka ryo kuja mu kintu, gutwara inda, kubyara, ibyo ntibikubera intambamye, ahubwo biguha ingufu. Tukiri aho nyene umufasoni Celine Bankumuhari nawe mutubwira ingaruka ku ruhande rwawe ubona mukenyezi ashobora kugira iyo ashaka kuja mu bikorwa byo kwiteza imbere. Ikigora ca mbere niyo uronse nk'akazi aho udashobora kujana n'umuryango, canke naho ukaronka akazi aho ushobora kujana n'umuryango mugabo nta cemeza yuko uwo mubakanye mujanye naho doca karonka. Kenshi abantu b'abagabo ivyo bintu birashobora gutuma yuko novuga yuko mu miryango hari abantu benshi twakorana b'abadamu wasanga baciye bafata novuga yuko bagaca bafata nk'ako kazi bagaca bakareka kubera yuko gaca gatuma imiryango itabana. Rero ibintu nk'ivyo ugasanga ivyo no kwita nk'ama opportunité aca twara abagabo gusuma, kuko abadamu barakurikira abagabo gusumba uko abagabo bakurikira abadamu mu kazi. Ariko biza biragenda birahinduka kubera yuko ubunye hasigaye hariho ko umuntu ashobora gukora hariho hose mu isi utarinze gutonda mu biro. Ibi vy'akazi vyaje kuva covid ibaye ko umuntu ashobora gukora ari kure kandi akabandanya akora. Rero hariho aho vyagiye birahinduka, mugabo ni ibintu twagiye turabona mu kazi, ukabona yuko urashobora kugwana imisi ya mbere ariko ugatindukana nigwa ukabireka kubera yuko ari ibintu usanga utegereza guhitamwo kimwe, ugasanga urahisemo umuryango kubera abana canke umuryango rega wubuze ntugaruka ariko akazi ko urashobora no kukaronka n'ahandi hose. Rero nk'ivyo uri muri international biragoye. Kiri naco nabonye c'intambamyi ni igihe ukorera nk'amashira hamwe mpuzamakungu ariko ugasanga akenera yuko igihugu uvamo kigushigikira. Rero kenshi ivyo rero abantu baravyibagira ko ubuserukira igihugu kubisanzwe aho uri hose ugashaka ko kigushigikira, ugasanga urakorera nk'ahantu mugabo urakenera yuko ambassadeur akumenya, urakenera yuko nkajya nko muri Union Africaine par exemple narahakoreye, urumva hagiye umu ambassadeur wo muri Ethiopia ari umuntu akomeye cyane kubera yuko no mu kazi muri ko murakora akazi ka misi yose. Ambassadeur arakomeye ashaka kubona no mu komiseri wawe wose aramubona gihamushakiye, ufise ikibazo araguseruka ko mu kazi bakana gutinya. Rero urumva uwo muntu ngena bakomeye. Rero rero ikico gihero birakenera yuko muri ako kazi abaserukira ibihugu vyacu muri ivyo bihugu bamenya ko nawe bategeza gushigikira ababo bariyo muri ivyo bisata no muri izo systeme. Ivyo rero ni ibintu biba bikwiye nibaza mu kibanza ciwanje politiki ikomeye y'igihugu yo gushigikira abarundi bariko bakorera novuga muri amashira hamwe mpuzamakungu kugira ngo uburundi bukomere buronke ikibanza kandi buronke ababuvugira buronke abavugira baserukira Afrika b'abarundi. Ivyo ni ikintu gikomeye leta itegeza noshiramo novuga bagashiramo ingufu kugira ngo bashigikire abarundi bashoboye gushika aho hantu. Ikindi novuga rero aho ko ariwe nk'ibihugu usanga bo baragize iyo politiki igakomera gose, ugasanga babo barapasa babo bagoma baduga kubera yuko amaleta yabo yabishizemo ingufu nyinshi. Ikindi naco nuko rimwe na rimwe naho nyene baragira intambamyi mu kazi muri ako kazi international neko ndavuga iyo tuvuge tutagize ibintu byo kugira ama diplome, tuvuge umuntu afise ama diplome bije byo kwaharmoniza ama diplome kugira ngo iyo ngaha ugiye muri Senegal bayemere canke uvuye ngaho kagenda muri Ghana bakayemera. Ivyo rero byo kwaharmoniza usanga hariho nk'amategeko
novuga muri Afrika mpuzamakungu avuga ngo ibihugu bije hamwe mu harmoniza ko ntashobora kugivuga mu Kirundi kugira ngo habe reconnaissance mutuelle y'ama diplôme iyo batabigize canke batabishize mu ngiro ugasanga urashugira intambamvye yo kuronka akazi zindi ntambamye mukinye dashobora kugira nk'iyo mukinye dashatse kwiteza imbere nko mu kibano umuryango hari izindi ntambamye mukinye zibona ashobora kugira nko mu rugo nk'abagabo bavuga ati oyaha ntubandage amashuri garukiriza aha nta ukekeranya yuko urugo ruri mu mugore yize ashobora gukora yuko ruronka imibereho isumba ahandi nukuri haba mu vyumviro haba mu vyakora haba mu kungene yifata harimo akamaro gose gasumba n'ahandi rero sivyo ntangaza cane naho nzi ko hari hatobura abantu bashobora kuba biyumvira gutyo umwana mvumenga ico twaba twarakirengeye iyo wumva niko ndavyibaza ego ikiganiro cyo no munsi gatika k'abakenyezi twashimikiye kukuraba ingene umukenyezi ashobora kwiteza imbere mu bisata bitandukanye akageraho ahabwa n'amabanga akomeye canke akagera ku rugero rukomeye ego tugaruke kuri Liliane Shimirimana mbega mushiramwe murongoye hanini rigizwe n'abagabo birakorohera kuri rongora byifashe gute je no kuri sinavuga ngo birangora ibingora ni nkuko niyo haba hari umugabo nawe babimugora kubera ko bambeho abakenyezi bari muri ryo ntibarenga 5 ku bagabo barenga 100 byumvikana yuko rero muku bahanshize banyize kandi ntibanshizeho ngo nuko ndi umugore oya baravye kumbure ko hari ico nshoboye rero jewe intambamyi novuga ntimfise nukuri niho haba hari umugabo aba azifise na wenyene nta ngorane rero zihariye jewe nogira nti ndafise mwishira hamwe ndongoye ngo nuko ndi umukenyezi nukuri nabandiko ndabesha ego namwe Serine kenshi turakuze kumva ko umugore akenera uburyo bw'umugabo kugira abeho canke kugira bimusahirize kubaho bivuga kwiki nubwo baba bakora ariko bavuga bati twebwe amafaranga yacu ntaco tuyakoresha nivyo kwikora neza ariko umugabo wewe ateweza gufasha gushika ngaha mwe mubivuga kwiki jewe numva kubwanje ngene jewe ndavyumva abantu babiri iyo bagiye hamwe ngo bubake mu myaka duteyemo kuri biragoye ko umuntu umwe aba yikorera wenyene urugo uwundi nawe avuga ati byose biza kuri we kuri je mbono mengo tuba dukwiye gusangira ico bita ama responsabilité kandi biranaguhana iteka niko ndavyibaza nk'umuntu akuze kuko iyo umudamu agiye muri iyo logique numva umengo aca wenyine arigira umwana umengo si umuntu akuze ari muri migenderanire n'uwundi muntu akuze uba wigize umwana mutoyi nawe barafise ukugene bamufata nk'umuntu atagira ubwenge barinda kwereka icakora ko agenda gauche canke ya droite mu buryo canke mu bubamfu ivyo numva bitabereye uri nk'umuntu rero urumva ntuwoge kwigenza gutyo hama ugasubira no kugaruka kuvuga uti nshaka yuko amadroit yanje mu yubahiriza kandi deje bamaze kwifata nk'umwana muto mbega nakaye kajambo mwubwira abakenyezi nkabwe mufatiye aho mwavuye naho mugeze je akajambo nobwira abakenyezi nakajambo ko bwa mbere nogira nti umukenyezi arakwiye kurengera ibyo bintu twita inzitizi byagiye biramubuza gutera intambwe kurengera izo nzitizi akumva nawe yuko ashoboye nkuko bivuze Serine ati ibyo byo kwa mu muntu yigira nyene ntaco nshoboye ibyo onye turageza aho tubirengera kubera ubu turi mu 2023 ntitukiri muri za 60 y'amajana angahe oya harageze rero yuko umukenyezi abona iyo ari karaja akiyumvira yuko nawe hariho icashoboye kandi abikoze birashoboka uburorero burahari haba iwacu haba no mu yandi makungu hama kandi ikintu abakenyezi bama batwagiriza ngo barahunga uburongozi ngo barahunga ama responsabilité oya no mu
no mu bamenyesha makuru barabavuga ngo bakenyezi ngo barahunga gutwara inganda z'amakuru barahunga kuba ba chef de programme n'ibindi ivyo bintu abakenyezi no kuri dukwiye guhindura ivyiyumviro tukarengera ivyo bintu byose twagirizwa natwebwe tukarako ataruhara tubifisemwo mu gihe tuzobona yuko hariho ico koko umukenyezi ashoboye umuntu akavyiyumvamo umukenyezi ntaje hajya birabanje kugenda mu kintu utazi n'itegeko utazi n'ibiri mwibwirizwa nshingiro utazi sinzi ngene numva no bisigura ivyo bintu abakenyezi rero benshi nakagwara no kuri usanga abakenyezi bamwe si bose bamwe usanga bafise ugasanga ari mwishira hamwe agasiba bagatora amategeko ngendo gakoresha hamwe ntaba hari hanyuma akagera kwibuka ayo mategeko hariho ibintu bimugarutse ibyo rero nibyo bituma abakenyezi basubira inyuma rero kumburengera nivyo bikorwa bitandukanye umukenyezi usanga bimutwara byo mu rugo canko aho abasanzwe aba erega ibikorwa byo mu rugo ibyo ni ngombwa utegezwa kubibangikanya kumenya kwitunganya hajya rero iyo umuntu umukenyezi yipanze akitunganya agira ati isaha iyi ndabyuka ndaraba mu nzu ingene bimeze hanyuma ngende ku kazi nkore ibyo bampaye ndabikore ndabishire ku murongo cyo kimwe n'abandi nshiremwo ingufu hariho ego n'ivyo abantu bashobora guca intege abakenyezi bashaka kuja mu bikorwa bitandukanye mbega bobo mubabwira akajambo ka nabonye akajambo ko kubabwira kariho navuze nti ubu turi muri 2023 ibyari magera byarageruye abagabo nabo bamwe bakiba baba bagifisa agatima ko gushira hasi umukenyezi bumva yuko mwibarabara uriko ragenda kumva ngo ashaka imodoka ngo ashaka umugabo atwara nk'abagore ibyo abantu bagifisa ibyumviro nkabo nabo nyene bakwiye guhindura ibyumviro kubera yuko nta terambere ritarimo umukenyezi rero abagabo iyo babonye umukenyezi ariko atera imbere abagabo abo bamwe bagifisa ko gatima nuko bubashigikira bakabatera intege bakamenya bati uyu mukenyezi ni atera imbere nimba ari umugore mu rugo umugabo we nawe azabateye imbere nkunga mwisanganiro nk'akarorero orunena ni yaronka agashimwe hawe na sense canke ushanganye bukomenyesha makuru iradi isanganiro yose izokwiyumva ego namwe Serina ngiki muhanura abakenyezi bagenzi banyu kugira bijukire by'ukuri ibikorwa byo kwiteza imbere nibaze ko ari kurondera ubumenyi ntuguma kurondera ubumenyi gukura amaboko mu mpuzu ni gupanga novuga yuko ari gutegura kazoza mu kwiyumvira mbega ndiko njahe ni ikintu gikomeye kubera hariho n'abantu novuga batiyumvira kazoza babaho gutyo uko bije niko bavyakira rero biranagoye cyane muri ivyo bintu by'akazi kubera urinda kubitegura ukavyibaza ukibaza ati mbe mu myaka 5 nzoba nteye henzo bandi mu biki mu myaka 10 hariho rero kandi n'ikintu duhora twibagira nk'abakenyezi nuko umunsi umwe tuzopasura tukaja muri retraite ico naco nyene tuhora tucibagira kuko nk'ubunye abadamu bagiye barakora biza amashuri bagakora ubuzi bwo kuja mu biro canke ibindi turahari aba generation menshi tubona yamaze kuja muri retraite yapasuye ukavuga uti urashobora no kubona akarero kababiteguye neza n'akabatabiteguye neza ivyo navyo n'ikindi kintu tutegeza kwiyumvira ukaciyumvira kare kugira ngo nawe ntibigusige kugira ngo nawe ushobore kubijamo hama kandi gukuramo novuga cyane ikintu gikwiye guhinduka iwacu ni mu mutwe ingene twiyumvira hari ibintu byinshi bitumugaza atari kubera yuko ariko twabishaka mugabo niko twabisanze hanyuma kuvyivanamo bisaba imbaraga nyinshi ugasanga rimwe na rimwe umuntu adehukiye avuga ati ndabihevye nakaye n'abandi bose babibayemo uku nane nzogumuko ariko kenshi mu mutwe haratubuza gutera imbere kubera yuko bisaba inguvu kugira aho nyene babwire nyene impanuro nyene bubigenza kugira bahindura ivyo vyiyumviro ivyo vyiyumviro nkuko yabivuze Liliane
nukuri ifo kuba ushaka icyo ushaka gushika ko ku mutima iyo ugishaka nta kimwe gishobora kukubuza kugishikako ariko ikintu mu bintu vya mbere bituma utabishikako ni ubwoba ni gutinya ico abantu bazovuga kubera yuko hariho n'ukungene umugore yerekanye ico bita mu gifaransa ambition umengo bacamba batangura kukubwira ujya mugore ngo ameze nk'abagabo gacutinya ko bakuvuga gutyo iyo ambition iwawe gacu yicara ko kayinyegeza ukanka kwerekana ko ico kibanza nawe warugishaka kwera nkako mu makoridoro ngabagenda baravuga ngo we nawe ngo ameze nk'abagabo ngo aragwanira ibiti byose ngwagize oro nawe we urabishoboye mugabo watinye gusa ugo ruvugo rw'abantu kandi wowe usanzwe unasumba uranabasumba hagera gutanga iciyumviro ugiye mu nama nk'aba bakaduhamagara ngo tuje mu nama abagore uzorabe bashika bicara inyuma gushikaho umuntu amubwiye ati ingo icara ngahega twabahamagaye ariko ikintu cambere umudamu ashika arondera intebe y'inyuma yo ku mpande intebe aho ataboneka kubera iki naboneke nyene kandi abishoboye naboneke nagende yicara imbere rero kenshi ibyo byose bituma kubera yuko turatinya ntitwiyemera turatinya gushika umuntu akubwira ati madame ega nimuze mwegera imbere aho niho umugore acaja kwicara imbere urumva akenera umuntu amuterura n'amaboko mwingosha akamuterura akamuzana imbere atagize ngo ntava hari kandi wenyine aziko nabishoboye ivyo rero ni ikintu kibi cyane kuko ico gihugu gifise abagore barenga 50% uko ama statistique umenga arabivuga none tukaba tumeze gutyo umva ari gute tuzoshika kure kandi igihugu kiradukeneye ikindi ni muri ivyo rero vyuko umugore abantu nibaza ko kandi namwe mushobora kumbeshuza ni mwibuke turi muri secondaire abantu twahezanye amashuri abakobwa bari mu bambere baciye ubwenge hamwe uvuga uti uyu muntu azovamo ikintu cahatari umudamu amaze kugira mariage c'est fini wo ngahi Burundi ariko nasubira hari ibintu ntazi aho bimuburiza kubandanya ugasanga uwo mwiganye muri isi yaciye ubwenge kwikoreje yaciye ubwenge mugabo amaze university y'Uburundi amaze kuyiheza agacagira mariage uyamunura mubura rero ico kintu gituma je ku buryo hariho n'igihe ubona ukagenda nko mu madiplome y'abana bahejeje secondaire akakubwira ngo yabaye uwa mbere ngo fise 83% ngo uri muri mathématique ngo no mujeni rindiragire mariage bica bihera kubera iki kubera yuko societe yacu ni promoting niko novuga ntifasha nishira imbere ngo uwo mwana arimo umuntu wenyine namuryohererwa n'umuvyeyi wiwe ndakubwira canke inshuti ziyo abandi bose nabo kumucinyiza gusa ugasanga u Burundi butunze abagore baciye ubwenge basha bintore mugabo bidaseruka kubera yuko imico kubera gutinya ico abantu bava bivuga kwerekanye ko ushoboye kubera yuko novuga no muri environnement itadufasha ngo ivyo bintu rero ivyo bintu byose n'ibintu bikomeye nukuri kandi tubikore ko igihugu cacu cotera imbere gose kuko abadamu barashoboye hambavu y'akamuti y'abakenyezi ico kibano nyene naco bahamagara gukora iki kuri jewe numva umengo turakwiye kumva yuko ntidusuye kuvuga ngo umugore gusa muga tuvuge tuti abarundi abarundi yaba umugabo n'umugore igihugu kirakeneye abarundi bahagaze neza abarundi bahagaze neza bakunda igihugu bashaka kugikorera kandi bashaka gushira ubumenyi bwabo imbere kugira ngo igihugu gitere imbere yaba umugore cyangwa umugabo kuko ntibikunda arabagabo bonyene kandi ntibikunda arabagore bonyene rero haragezaho ayo novuga ayo barriere artificielle tuyavamo turondere izo nzitizi tuzikuraho tukarondera sinzi ngene bavyita performance tukarondera expertise tukarondera yuko abantu abarundi bose abagabo n'abagore kugira ngo igihugu gitere imbere niko ndavyumvira ego ndagushimire Celine Bamuhari warwitavye kino kiganiro murakoze ndabashimire namwe Liliane Nshimirimana mwemeye mukitaba kino kiganiro bakoze nawe kudutumira akaba ari hano turangirije kino kiganiro aho no munsi twari ko turabira hamwe ingene umukenyezi ashobora gukora ibikorwa bitandukanye by'akarorero bigatuma habwa amabanga atandukanye mwakoze rero mwatavye kano kamo nshimire n'abari ko barakurikirana kino kiganiro naho butaha